umwakuza kujewe sintinyago njewe mvuga nti nabonye jewe ndakeneye umuntu hamaze umwanya munini atamupira babona ubu rero baragondamye ntibazi ibiki urabona nkahajya uvuze uti stade twavaze kuri proto twatwanze ku buntu nuko akaza barakweguka ibyo byose ni kubera bamaze umwanya munini batagira ikibuga benshi barabivuyemo mu mutwe ngira murabona na Vitali rakina kera Vitalo je narumo ufana wa Vitalo kera kuva mbaho ngira je nitwa ukoko kera nkiri umwana ukoko Godefre ukoko twagira reference kuko tubona ntazi kugira reference kuri Messi utazi niyo yavukiye oya twana Kamana nagomana muvugeko Kamana byaranshafuje mugabo Kamana yaragiye mugo kubera byari bidogo bikina neza irakoroka kubera ihuranye n'ibintu byasatuye bikayisaturirako yaramanda ngo zuravuga ngo reka jareka niturakwiza twege nk'ubu dukoresha imiyadi zibiri muga turiko turaraba dufise umuriyaridi ubu turafise 50%. Uduhaize imyaka myinshi sinibuka n'imyaka turiko turavugana n'abarongo y'Isimba none mwige kumukoresha amahera menshi muratanga 4 milliards de francs none kumugira entraînement mu vyondo none muzotera imbere gute mugira entraînement mu vyondo mufise mutanga imiliyardi 5 mu mugwi twaganira na Mohamed Dewiji n'umugenzi atavuga ati none aho uvuze iki ntiraba jewe akayikipe katagira bici umukino muhemba sami ndafise ikibuga seneti yaciye iyo se ziheze ugenda urasoma ibyagoranye ibyabaye byiza ibyagoranye kugira ngo umenye ingene uca wipanga mwaka ukurikira twego umugwi wa Aigle Noir urafise ama academy murazi ko hariho Panthère na Tigre abo bose bakina bangira ngo ubu nabantu bevoriwe muri Tigre na Panthère murabona aho tubagejeje hariho nabandi barumuna babo duteza kuzana rero twebwe iyo se ziheze nk'ubu twafasha abakinyi 19 mu twahorana tukinisha ngira ngo muri 19 mugabo aca hingiramo Jefferson kuko wewe ntiyari bwatangure gukina kubera bugaye systeme tutararonka certificat transfer national rero ubu urabona ko turonka abakinyi hagati ya 8 na 9 baba libre muri abo mugabo harimo abana bacu harimo abakira ba jeune twabonye bagumye muri encadrement yo hafi yacu ariho bokomera abo tubashira muri Panthère Noire kandi nayo nyene ashaka kuja muri première division kandi mugabo turafise ama condition yukina muri Panthère akameze nka ukina muri Aigle ni ikipe nkuru muga Panthère ni ikipe de développement naho muri première division rero hariho bamwe nibaza ko bariko baravugana na coach basavye abakinyi ati abakinyi murekura kandi abakinyi twe turekura bakiri sous contrat yiwacu ni kuvuga n'abakinyi ba Aigle Noir turabatiza ndike ntudandaza mu Burundi twe mu Burundi turabatiza nta muntu numwe dukeneye ko aduha amahera mu Burundi uwo dukeneye turamubwira tuti akira abakinyi koca ninde wawe twe tumubaza koca gusa tubonye ari koca ashobora kubananya developer cyo tubatanga n'ubu rero hariho bamwe bazoca bagenda n'abandi muga tuzogumana dushobora no gushira muri Aigle icyo twokita Aigle B igumitegurirwa hamwe n'abandi kubera les entraînements bagira hama les match nazo kubera toronka batoronka umwanya muri ikipe nkuru cha twarondera ba match parallele ku ma weekend kugira ngo bakomere donc ivyo twabitekanije rero ntimugire ingorane hari inkino za kifa nigo muteganya kuzokinira hariya muzokina niyihe migwi umugwi wa Aigle Noir muvuga yuko icizera ari cuko wogera mu makuru ya CAF Champions League kuri no mwaka tugiye kwinjiramo abakinyi muri ko murazana bafise ubushobozi mwarabye uko rero hari uwamaze gukina ayo mahiganwa yo ku mugabane wa Afrika kugira ngo abantu bashobore kuvuga ati aba bakinyi by'ukuri bazoheka ino equipe ya Aigle Noir hanyuma mu bakinyi mufise hariho abahejeje amasezerano n'abandi bashobora kuba bamugeje amasezerano abahejeje amasezerano mubona ko muzo barekura mu gihe mwari mubakeneye mu mwaka uza wa champion muri mu kuja gutegura nugira ngo dushire abakinyi mu mutwe bumve yuko bafise mission nico tubigirira imigwi y'ugukina ujya koca arakeneye kubaka system abasabakinyi bashasha niwo cuza kuvuga ngo ncange na unyene ngo uja gukina umupira kuja gukina match amical
kugira koca arinde aronka azana Kone umivwariye, Kone Marie, Beto Centrafrique, Jefferson Centrafrique canke Dimitri kugira azobagire equipe Aigle bavuye muri Real Mbangi bavuye muri mu magwi kutunyuranye bimusaba umwanya wo kwitegura bimusaba concentration kugira bose baje muri filozofi yiwe nico gituma iyo keshi butwazanye dusigaye tumugira tuti reka tukuzanira abakinyi hanyuma ubahe imisi 10 urabe yuko uri kuragira nico gituma mu bisanzwe hari n'abandi babiri bateza kuba basinye mugabo yavuze ati je sindabona yuko byokoroha ko baja muri filozofi yiwanje nico gituma avuga ati barashobora kuba bazi gukina mugabo udashobora kuja muri filozofi biragoye ugasanga barakinye mu makipe akomeye hirya no hino ku isi mugabo umukoca akenera abantu baza gukurikira filozofi yiwe kuko nico gituma tumuga tuti natwe naco tuzokwima genda utegura umugwi rero tumubwiye tuti muga tuba tuzi yuko nabo bakinyi barusha urabona sezo yose match 30 bagatsindwa imwe ku bedi president bagakina batsinzwe kabiri mugabo hamwe hari rero tu n'izindi match bagacavugira urumva baba barusha no mu mutwe boge bararuha twitwa kumva tuti nibaje ahantu baruhuke hari ego bashushe mbere twagiye hakanye Isoweto twaragiye hakanye kandi bari twaye neza ko je nagikwaraba centre technique iri mishamba mugabo baritwara neza hari hakanye bari bafite ibikoti by'imbe mugabo bagiye hashushe naho mugari climatize ndikuvuga yuko twe turondera tugomba ujya mukinyi aruhuke bwa mbere mu mutwe hanyuma aruhuke n'umwanya wo kwiyumvira icyo agiye gukora hama koca aronka imwanya wo kwengrika filozofi yiwe mu bakinyi nibyo ahanini dukorerako mu mugwi wiwacu nico gituma rero ka d'entraînement yateguwe nibyo bitwara uburyo bwishi muga twebwe bivanye nico dukeneye turondera abadufasha muri South Africa ngira ngo twarishe 30% ibindi byarishwe n'abasize Afrique babagenzi naho tugiye twe turavuga tuti tuzokoresha $100 by'amadolari mugabo kwinayo dufise bacha bavuga bati tuzobongerereza ntangorane mu kazima mufise bo ntawo cavuga ngo nawe ugiye ngo bocugira mugabo abari indomenyisho mu gateranye mugabo gose usanga avuga ati naho turasha mu kuboko na twebwe nico gituma ubona pamwe turagenda twateza kuja muri Vietnam mugabo Vietnam bacha bavuga bati burya amatariki mwateguye twege ntituri disponible kuri centre technique hariho ama activity Yermano Misiraji Makamba ko yavuga ati mu mwaka uza Aigle Noir azogenda muri Vietnam muri pre-saison hajya twe tugegina hariho n'ama match azoba atekanijwe mugabo mu mwaka avuze tugenda hano tugire concentration koca aronka umwanya kuko twarabonye je nabungira muri atiko turi Kayiro navuze nti bo dusubiza hamwe na ahari mwaka uza kujewe sintinyago njewe mvuga nti nabonye jewe ndakeneye umuntu atera ahari rero navuye niyo ndabivuze nti nkeneye ahari dusubire nkubu bozo dupanga deuxième round cyangwa première round tugatangwana nabo cyangwa muri pool je muzompinyuze kuko heshi je nasomye ndasoma ndaraba speed bakoresha ndarangene bakira umupira ndavuga ndi abatwa banana nuko twaje turi bashasha urumva rero ivyo byose ni ibintu hanyuma bakituzana twebwe turazana abakinyi ubu twararose abantu benshi dukorana muga kesha ari abatuzanira abakinyi ari kumva ati ngira ngo Makamba ntangorane torunga umukinyi nico gituma ko cyavuze ati muturungikira abakinyi tubarabe ko cyaragize urugendo muri Senegal baravuganye mugabo Senegal yavuze ati jewe tuzokora amasezerano mugabo aba bantu banyu barazi gukina muga nabana muri Champions League ntacyo mumfasha baje boja muri academy orivyo tuzovyiga mu nyuma kuzana abandi bazokurira iwacu bashobora kuba bakina neza mugabo bakamara nk'imyaka 2 bategurwa iwacu nico gituma na koca muvyo tumusaba yuko arondera umundi mu koca adjoint agira kabiri mugabo afise niveau ashobora gutegura abana bakategurwa muri Aigle B mugabo twabazana araba Aigle tuzorondera abantu bafise amataye bafise amatara bafise rapidité mu mupira tubategure pendant 2 ans tugibaza ko bizokunda rero abo tuzana yego turaraba mega kina mu champion yihe bugiye umuntu amaze kubona akina muri première division ahantu hirya no hino
burya arashobora kuba arose nk'ubu twagiye muri Chad twaragize ibiganiro n'imigwi rimwe na rimwe hari aho usanga abakinnyi championnat ntibayiheze igihugu ni kinini hamakiye mu madifikite menshi tukavuga tuti abo bantu mubazane bajya muri equipe nationale bajya harimo abakinnyi twatoyemo muri Chad mugabo tukavuga tuti iyo umuntu atugurutse wabandi barashobora kukerebuka akaca bizira donc rero ni ibintu twagiye turapanga mugabo twebwe ubu ni biharuro birebire tuvugana na coach hama bavuze uti abakinnyi bahejeje kontra twege ntaho dufata ku ngufu ukimaliza unataka kuondoka unaondoka twege burya nta muntu numwe tuzokwangira ugomba kugenda ucugenda tugusezera tukavuga ati nimbuge hano heza imana guheza giye urashobora kugenda ahantu mugabo ugasanga ugiye ahantu ataco kungura mugabo ugiye aho akungura ikintu bari sawa sinzi ko yego murakoze abarundi ni beshi bari nyuma y'imigwi iserukira Burundi kandi baba bateze nk'umugwi wa Aigle Noir ko ushobora kugera mu mapure cyangwa se mu ma group stage ku mugabane wa Afrika mwebwe uno mwaka novuga ko mwarayahushije uyu munsi abarundi mubaho ubuhe butumwa kugira ngo bazoze kubashigikira kuri stade Intwari kuko niho muzakirira bazi neza intumbero mufise muciye ku mayange imbere yo kubaha ubutumwa reka duhe ubutumwa koca agira umugwi mwiza yitonde n'ubu ndazi ariko aravugana n'abakinnyi banyuranye ku isi kugira ngo baze hariho n'abakinnyi benshi gusa urabona twege n'umugwi ufise vision ntitugenda duhuruduka uyu mwanya ngo tuja kuri etape ikurikira twe tugenda bukebuke mugabo muvyo twatekanije twe turafise yuko gushika muri 2030 ari umugwi bazohora babaza bahanuza abantu bagahanuza twege mu bisanzwe yegere barayihanuza ku bakinnyi bari mu Burundi ntihagire umukinnyi wo mu Burundi yakina muri Message yakina muri Rukinzo yakina muri Vitaro hama ngo avuge ngo je ndazi gukina ngo nzogenda batambagije ugiye mu Rwanda ntibatubaza uko abanyarwanda lige yabo urazi kari ntoyi cyane biri hasi gose kugira ngo ibyo nibisanzwe mugabo ugenda muri ligue professionnelle y'ahantu hakomeye twige baratubaza muri Aigle Noir ibyo mu bimenye cyane mugirene waba umukinyi meilleur joueur muri Flambo muri inde iyo bagombye gutwara baratubaza bati mbega mwebwe ko tuzi mutegura neza abakinyi ujya mu kingo twabonye akina neza mubona ashobora gukina iwacu rero kuvyo tuzi tuje gutanga report bakayikorerako narabagize kubabwira nti ari umukinnyi bavuma muri yagiye muri Tiriki baratubajije tabwiye tuti ujya mu kinyi akina neza mugani tuzi imyaka yiwe ntituzi inyere yagize rero ibumva n'ibintu twege kandi nta kinya kijambo twege tuvugisha ukuri kuko ukuri guca mukunzi ko nigusha kandi twege twoma kwandika izina no kugira image reference mu gihugu ngira ngo n'umugwi sinibaza ko ari umugwi mu Burundi uzozana imyambaro 100 y'abafana twe twarateganije 100 150 biri muri stock ivyo byo ngaha ni twazizazweho mugahati ngo tuza kuva tuti ameliora turabe ko tuvuga tuti abantu bose makomine mu mazone bavuga bati iyo ni reference nziza twese twofa dukuna imigwi yacu tugakundana Aigle Noir ivyo navyo birabiri ni byiza twege mu isanzwe umengo ntaco bimaze mugabimara nkonzanye 100 kugwiza 3,000 ku t-shirt inungutse ni 300 millions nukuvuga izo 300 millions ziza kukongereza budget ya sponsor ya amasponsor twaronga ugasanga tiko turakreya amafaranga aza gufasha abakinnyi ubutumwa ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi cyane cyane kuri stade Intwari kariho mwakirira kuko dukunze kubona rimwe na rimwe hariho n'abavuga bati Aigle Noir ntiradukora ibyo twifuza mu message mubahaniye nirakubwiye dutanguha koca niwe duha mission hanyuma ikindi naco ibujumbura murabona ko hakanye hamaze umwanya munini atamupira uriho bisaba ko tumenyereza hamaze umwanya munini atamupira babona ubu rero baragondamye ntibazi ibiki urabona nkahajya uvuze uti stade twavaze kuri Pluto twatwanze ku buntu nuko akaza barakweguka ibyo byose ni kubera bamaze umwanya munini batagira ikibuga benshi barabivuyemo mu mutwe ngira murabona na Vitali rakina kera Vitalo je narimo ufana wa Vitalo kera kuva mbaho ngira je nitwa ukoko kera nkiri umwana ukoko Godefre ukoko twagira reference kuko tubona ntabyo kugira reference kuri Messi utazi niyo yavukiye oya twavuga abi wacu rero kera stade yaruzura Interestari kinye muga Interestari warindira ukabura ko muri kwe hari abantu binjira agakaro kamwe ni kuzura ivyo byose abantu byarasubiye inyuma muga twibaza ko petit à petit twege nk'ivyo tuvuga tuti
dushiremo ingufu dushike mu mapure nibaza kizovyura abantu kuko muramubona Egrikina abantu bava mu cyamazi ni muri komine Gisagara hariya mu Cankuzo ukabona abantu bavuye muri Nord bose bakaza kuri stade ugaca baduga bakamuhira saa 9 y'ijoro urumva rero bizoza muga bisaba yuko twege banyene imigwi canke aba proprietaire b'imigwi banyene imigwi canke aba president b'imigwi n'abagira amintuze bakora ibikorwa byo gukundisha imigwi abantu rero ico naco kiracabuze muga twegere tuzogerageza kubera tuvuga tuti umugwi nuwa si wiwacu nuwa n'abakinzi babya tuti wewe ntuje ngo umukinyi wa Yega nimba twagize akantu ubu tashobora kurondera renfort muga ajya mu mission ni contrat de promotion wewe tugufasha iki umenyekane hama uveha kandi gasha je umuntu azovuga ngo twamubuje kuva muri Yega Kamana nagomana muvugeko Kamana byaranshafuje mugabo Kamana yaragiye muri test muri Elirani mugabo ashaka ko atumvikanye kuko ntuzi agenda Jean Claude hari umukoca mwiza ibenge rero umukoca ariho bashaka ko ati urumva hajya hari ubujanja bwishi yuri kwarondera umukinyi hanyuma bavuga ngo ntibamutwara tavuga ati rero byose imumuretse kubera atamupirati mugabo agarutse acavuga amajambo menshi ngo twase ko agenda kubera Egre wa febre ngo Fabrice untuze wacu ajeje rwase international ngo shobora ko ari batumye ngo bamugarukana ngo kubera Egre tuvuga tuti none kubita muje mu yarabara ko yagiye muri test akavuga ko agarutse ariko twatubigize ncada byabwira abaginze umugwi wose aza kubona agomba kugenda acagenda mugabo Kamanda kubije ukuri Kamanda ntiyara kwiga mugwi ico nico mumenya uravye ingene Kamana yarameze yari gukina muri mugwi ni yarindira yari kujana na Abdi canke akagena muri Fesezo ahiye je ndazi yuko naho yari kugena muri Maroc naho yagena muri Tunisia naho yagena muri Turiki aho dusanzwe dufise abantu tuvugana yari kugenda n'abandi bose bavuga bati naka mugabo urumva kubera ayo majambo bayajemwo ucuvuga uti ntibazova bavuga ngo twahinduye filozofi reka bagende mugabo je personnellement nivyanezereje kubona Kamana urashobora kugenda guhembwa igihumbi cy'amadolari burya ushoboye kurindira bavuga ngo inkwakuzi y'ubushushe umenya kubuhoze buryoshe siri tubufise imboga zimeze neza urumva rero nk'ubu hajya Pantere yari kuba mbere ntiyari kuba iri mu gutatona iza mu mabaraje iyo vivyaza ko twayibona twavuga tuti iduge cyo duselektiona abameyere bayo n'ameyere ba Tigre bace baza bayikore equipe ya Premier Division y'abajene nkuko ba Tigre urazi ko yaduze muko kubera byari bidogo bikina neza irakoroka kubera ihuranye n'ibintu byasatuye bikayisaturira ko yaramanutse mugabo yamanukanye kanovera bose bacaza batwara muri Egre koce yashitse Jimmy tumbwira tuti mu byo tugusabye nta mugiye mushasha dukeneye ngaba abakinyi ba Tigre bajeko kandi twaje twara champion donc rero byerekana yuko icyo witeguriye ubuzi indiscipline umuntu afise ubuzi lantera afise ubuzi aho ukosora donc biroroha gusumba aho ubufise abakinyi basanzwe bakuze bava hirya no hino kugira ubashire ntuze nicyo ubu twahisemo ibi byo kubatwara mugana Pantere amwe yo kina match zibiri na Masipiri igapasa nayizuza muri Presezo muri Tanzania turiko turayironderera ahandi izokigenda turose staff nziza tukaronka hariho staff technique ya equipe mukariro na staff ya administration kuko warungise muri Tanzania zikocha za gusuma bisaba yuko tuba dufise staff nziza turashaka gufata umukadre umwe wacu akayitwara bakagenda turiko turashaka kunegosia muri Arusha hariho centre nziza ya sport tukamvikana amafaranga tubaha bakaca bagenda kumarayo 3 semaines 2 semaines nabo nyene kugira ngo bagire concentration bategure neza muri byo byose ni ibintu twateguye mugabo reka turindirize match zibiri oya twebwe iyo turondera ntiturana kwiza wewe wose utango turavuga ngo reka jareka niturakwiza twege nk'ubu tukoresha imiyadi zibiri muga turiko turaraba dufise umuriyaridi ubu turafise 50%. None iyo yindi emiliyari zo kwira gute ucuvuga ngo dutango guhanyira kwa bandi oya twebwe bari turafise ama service abijejwe aguma agira amarubingi nk'ubu par exemple murabona ko abakinyi bava hanze kutwe nshobora kiguhemba umukinyi yapfuye hanze mugabo twebwe kubera amakonesance turavuga tuti uyu mukinyi araje none bizo cyogenda gute
tukatubabwira tuti twebwe nta buryo dufise bwo guhemba abantu bava hanze none nk'umuntu avuze ati nzohembwa $1000 kubera yari ahembwa nka 5 akavuga ati ntaco kari wani ndohembwa 1000 je no ikura nakarorero mugabo kome ari en circuit meze neza ni cercle uravuga uti wewe ngira mwarabonye dufise abakoca babiri umu Espanyol no mu Ukraine bagiye n'abantu uko na negocier mugabo se twabahemba n'umuntu w'umugenzi yavuze ati namubajije avuga ati rondera mu Ukraine turamurondera turandikira ministre wa Ukraine na jeje sport tambwiye ati uyu muntu rero naho mwuga igihugu kubera intambara mukavuga yuko umuntu atari munsi adashikaje imyaka 60 atava mu gihugu uyafise kontra cyo turemurungikira tuti iyi kontra kugira muce muyikasa kubera intambara yiwaje muduha miliyoni 3 z'amadolari urumva bacavuga bati baravyiga baramuzana mugabo muzana umwanya warenze hama wa muntu yari yatwemereye umukoca acavuga ati ko abayikireniye bagoye baje kumurekura camurondera uwo ari we wese mugatayenza $5,000 cha turamurondera hama ikireniye bacamurekura nawe cha tumushira kwindi sare aca zitanga zose kwari zibira ati uyo yavuye mu ntambara ntiyosubirayo aca biragira nica tugira rero nkaho hose tuca duteranya turavuga tuti none umwaka dukoreje amahera menshi ku bantu babiri reka tukuruhurire nawe muga nk'ubu tumubajije yavuze ati jewe muze kumbwira amahera nabanda bakukoca muce muyahimba bakinyi bazobavuye hose aho hanze mudashobora kubwira mu urumva n'ibintu urasigura ugiye ku ndome ntonto nibo bivamwo n'ubu ngende usabe na $3,000 nga ntuyaronka muko ute n'indome zo kugego hejuru teranya n'ujanja urumva rero ni muga tukabona yuko iyo tuja twebwe turashobora kugira kuba dufise n'abandi bantu baguma bavuga ati none iyo nk'ubu tuhayize imyaka myinshi sinibuka n'imyaka turiko turavuga n'abarongo y'Isimba none mwige kumukoresha amahera menshi muratanga 4 milliards de francs none kumugira entraînement mu vyondo none muzotera imbere gute mugira entraînement mu vyondo mufise mutanga miliyari 5 mu mugwi twaganira na Mohamed Debishi n'umugenzi atavuga ati none aho uvuze iki nilaba jewe akayikipe katagira bici umukina muhemba 100,000 ndafise ikibuga Seneti yaciye agura Bunju yaciye yubaka Bunju hari hano hitwa Bunju centre technique bakorera abasimba kandi nawe atavuga ati ndavyo ibintu niwe ndaguterera nasanze haje makamba byuzuye ibi amasima yarungitse kavuga ati ni setini vision urumva rero twige kubera tugiye turazigura imperuka idarisama bavuga bati twumvise bariko bavuga ngo yigire no afise un système ngo ikoresha uburyo buke mugabo iragora amakipe yose none ni jewe ni filozofi ukavuga uti nzogenda buke buke kuko nageze kubaza muri Tanzania mbeko Simba na Yanga zikomeye ku mwaka ziza ngahe zirunguka cyangwa zirahomba dusanga zirahomba mugaze kurisha prix d'hier miliyari tukote none vision yihe y'umugwi urumva ndakarorero ego Simba na Yanga mukoresha 10 miliyari mugabo après ntiwovuga ati boss twinga karori turavuga tuti muri yegre tuzokubaka izina twitubatse izina turubaka izina uyu agaca managing amazi aya mazi yose ni sponsor ya yegre wisanzwe Andre Nkendiritemo agaca avuga ati jewe ndoza ndabaha ibyo kurya nyira marabonye amasignature ya makontra yinja inye twarose nyinshi ngo turafise 60 zinja toni 20 zifu toni z'ubuyi ibintu byose baguma batubwira ati jewe muzofume muri academy yo mu Kayanza ko ari academy tugiye gushira hirya no hino mu Burundi kandi ko turakorana na administration hari ibibuga birenga 10 umwaka bizokuruka bya synthetique mu gihugu twabishizemwe muri politike y'igihugu kuko bajya banasaba FIFA aba bana b'u Burundi nabi wacu rero nakurindira synthetique ya FIFA amahera y'igihugu nakona kuko aba bana nibo bene igihugu ejo ntitushobora kwemera yuko bavuga ngo FIFA gizoduha synthetique ikaduha imyaka 4 n'imyaka 4 ntababaye bagabo batazokina umupira ubu rero twavuze ati ku mwaka dushiraho 10 synthetique nubu tubazozo muzobona mu kwezi kwindwi bigitanguye batanga ama fondation makomine meshi maka tuvuge tuti ni ahantu hose bakeneye tuzobaha samahera yabo ega mahera bu musanze y'igihugu saya twege dushaje naye bajene hamadugende basket gira mu makomine yose itereza basket nziza tushiko developer basket
gira ntuzeye piste za atletisme abantu biruke barondera amahera heshi urashobora kwiga mu mutwe ugaheza amashuri ukabura akazi muguzi kwiruka ukiruka ukaronka umutahe ugacubandanya ibikurikira urumva ni vision ntugenda ku bintu bito bito ugiye ku bintu bito bito urashobora kuvuga ngo sinduga yumvire nk'ikipe ivuze ngo sinja gukina match none uri president ushobora kubura amafaranga yo kuja gukina match imwe ya reserve none usina amahera yarabuze uko na federation yatanze mu bisanzwe twege ubu ico dukora ngira murabona ko mu gihugu abantu benshi barazigura ugiye nk'imishiha ni hariya ku mupaka usanga hariyo nk'abantu benshi bambaye impuzu za Aigle Noir ivyo rero ni service ya marketing ivyo organize ubu turacakorana n'aba agent bo muri makomine mugabo twabwiye tuti ntihagire urenza igice twashizeko tuzofuma mwebwe muza tubahe 5 à 10% kuyo mwadandaje nubu nibaza yuko bari kwaregeranya amabordero pira baze cyo tubaha ntuzeye kuko nawe ari deplacer rero twege turafise ini mezo yo mu Bushinwa izine ikora imyambaro twarayihaye igitambara turavuga tuti igitambara izi design twagize design zitanu ubu hari imyambaro 50 ibaza yuko izoshika ino itariki 8 Dar es Salaam zo batandatu ibaza yuko usize ku misi 10 do 18 50,000 t-shirt ziba zishitse mugabo dushitse baca dukora izindi kuko tugomba yuko mu misi iza bo tuzatubwira tuti dukorera impuzu 200,000 kuri $400,000 tuce tugira contrat ingendo zorira nico gituma tuvuga tuti twubaka izina kugira umuntu agire confiance uba wubatse izina ntufa kugenda utagira adresse nico gituma nubu mu byo dukuriko turagwana no kugira ngo tugire siège ya fondation VIP igeretse 10 nziza hamwe umuntu avuga ati barafise adresse nk'ubu nk'akarori baramaze kutubaza bati mbega muri Aigle nta mitahe twoshiramwe abantu kandi babo usanga bakomeye kuko n'abanyamahanga kavuga ati none muyihaye valere Aigle irasa 20 millions de dollars mbega ugomba 20% 10% twoshiramo mitahe gute urumva rero ni mugabo ni jinu babubatse utagiye ubatse ntibakubaza nje barabagenda babwira ni murindire bituraheza ni kugira ifuko la valere ibanda yiduga hama bakayiha valere bakavuga bati okay mbe dushira muri club gusa cyane n'ama infrastructure turashiramo urumva uvuze utensiro mutaye muri club tukavyumvikana hanyuma tuvuga tuti muga turafise stade muri Zapis Park muga turafise ndayishimiye technical center ega izokwitwa Yusufu ndayishimiye ya santé technique rega n'umwana wacu igiye ni produit ya Aigle hageze uvuga tuti santé technique yitwa ndayishimiye Yusufu technical center ya Aigle Noir kitwa ico zina kubera iki yavuye iwacu kandi ni ambassadeur bose babaza ati we wakuriye ati muri Aigle bacaza kuri ntuze bakazanga Aigle aba baca bagenda bavuga ati tuzoza kubagendera ega byose niho bipfa urumva ni inzo ndomero tuteranya sino ivyo by'intuze reka service commercial izopangwa neza kuko urabona amahirwe twarubatse makamba aje opinion twagomba yuko turondera abantu badandaza aba professionnel bakadanza online hanyuma bakaderiva iyo bakoneye ni kuvuga yuko ubize commande uri muri Belgique ukavuga uti mfine imyambaro 30 ucuriha online hanyuma nabo baca bagirira bakurungikira imyambaro muri Zambia urazi barabafana benshi muri Malawi muri South Africa naho hari akajagari naho nyene bariyo no muri Mozambique na Sud Sudan baramaze kutubaza no muri Kenya urumva hose nk'ubu tuvuze tuti tuzoji tubaye n'akarorero nuko usanga meme abafana bacu bahari bavuga ati twebwe tuzotanga injya z'imisi 5 z'imisi 10 ugasanga undi yavuze ati nanje muce mumbwira ama publicité yose bari muri entraînement nzoze ndayarungika umva ni ugira un système ifise ramification menshi niho rero usanga twebwe uravye ingene umugwi uzwi n'ingene abantu bashobora kuvuga bati turabizigiye mwebwe tubwire neza ingene tuza nk'ubu urumva hariho amadokima tudafise tuteza kugira nivyo niko nabwira na secrétaire général none umuntu avuze ngo shema mutahe akavuga ati muzane audit ya club na fondation turabe mwegene mukora turabe izo 20 millions de dollars ko muzishitsa kugira je sinze mu 30% nzane 6 millions urumva teza hariho ibintu byinshi teza gukora mugabo urumva
baravuga bati birapanze mugabo bakabaza ati zana amadokima comptable ngira murazi ngo nka wa Yusufu Ndayishimiye baje dufitiye amahera menshi abitwa ba Jospe baje dufitiye amahera n'abandi hariho inimeze yo mu Faransa dukorana kugira twishyuze $50,000 z'ayo mahera bakwaza audite ibiki baradukoroga gose nico gituma rero imigwi imwe naho yo nazo umukinyi irashobora kuzanga amabantaje ya batazi niyo bazobibadiza kubera amadokima gusaba umengo niyo baguhaye umukinyi umenga amahera ni gwabo bagusaba amahera ukavuga uti noneho mubaza ntuze ngo yanga utayazaye ntituguha urumva ntibandi bari kwagira audite nzito twazanye umukono nabure muri egre bashidugirira ibintu mugabo twadushiraho inimezo idupangira ingene organisation bimeze hamwe umuntu aje ngira mona ko twatwubaka haya niyo twuzuza hose muzosanga n'amabiro amarima ngira ngo ba polisi bafise ahantu nyene n'abakozi bandi bongerekanye bagira montage ibiki byose abagira marketing bakaba professionnel abagira communication bagira professionnel ko n'ama departement menshi rero ni ibyo reka tugarukize ngaha mugabo murumva yuko indoto ni nziza kandi twege turashama inguvugira duze turagenda etape par etape ibyo nivyo nagomba ndabasangiza uwo munsi Imana ibaheza gihe